Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Renaissance nongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 10 Nyakanga umwaka wa 2019. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize: isekeza ndondeza yaratohoje ivyerekeye inyuruzwa mu kwezi kw'indwi y'umunywanyi w'umugambwe CNL Isayi Batumunwa batazira kirandaranda. Pacifique nini nahazwe araza kubidushikiriza muri aya makuru. Abarongoye ikambi y'impunzi z'abarundi Nyarugusu iri muri Tanzania barafashe ingingo yo kugara amasoko yose ariyo abahora bayadandarizamwo ubu bakaba bari mu kangaratete. Kubwo umushingwa manza Janvier Bigirimana agateka kizo mpunzi karahonyanzwe. Mu makungu naho ubwicanye bukorerwa abanyamahanga n'ubu ntiburahagarara mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Abo mu mashirahamwe yigenga bari kumwe n'abahurikiye mu mashirahamwe aserukira abakozi bakaba biyamiriza ubwo bwicanyi bagasaba n'ubutungane guhana ababukoze. Ido nido y'aya makuru ni mukanya. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Abantu babiri barishwe batemagujwe imipanga, abandi batatu barakomereka. Aho hakaba hari mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Abo bantu bose bakaba bavuka muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo. Ico gitero kikaba cagizwe ku barovyi bari mu kiyaga Gweru aho bita ku Ruharata aho nyene muri iyo commune. Musitanteri wa commune Busoni Albert Hatungimana akavuga ko ababagandaguye baje bava muri commune Giteranyi yo mu ntara ya Muyinga. Uwo mugwi wabo bicanyi ukaba ngo urongowe n'uwo bita Nyandwi Sadiki. Uwo mugwi ngo wamye wiyitirira ko utuza abarovyi baroba batabirekuriwe. Ano makuru tuyabandanyirize mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Kuri uyu wa mbere uheze niho hatangura gushigwa mu ngiro ingingo yo kugara amasoko yose yo mu mikambi y'impunzi ya Nyarugusu iri Tanzania. Impunzi z'abarundi bari basanzwe babeshejweho n'urudandaza barahagaritswe umutima n'iyo ngingo yafashwe n'abarongoye iyo kambi. Umushingwa manza Janvier Bigirimana akaba numwe mu baharanira agateka kazi na muntu yize n'ivy'amategeko avuga ko iyo ngingo ihonyanga amategeko mpuzamakungu araba agateka k'impunzi. Kurikira umushingwa manza Janvier Bigirimana. Ingingo yarayifashwe y'ukugara amasoko mu ikambi y'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania cyane cyane mu ikambi ya Nyarugusu. Ni ingingo iboneka yuko iri mu ntumbero y'ugutoteza impunzi zitebe zemere zitahe mu Burundi ku nguvu, nubwo hariho imvo nyinshi zituma uno munsi impunzi z'abarundi zogira amakenga mu gutaha mu Burundi zitahukanywe ku nguvu, kuko ivyari vyatumye bahunga mu 2015 n'imyaka yakurikiye. Uno munsi biraboneka yuko cyane bijanye n'umutekano, ibijanye no gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhari uno munsi bibandanya kandi ku murindi udasanzwe, ukudahana no kutihanganiranira ku vyiyumviro bitandukanye. Ivyo vyose rero bigatuma uno munsi impunzi zitoshobora gutaha. Bisigura yuko ino ngingo iriko irafatwa n'abategetsi ba Tanzania ari ingingo y'agatotezo, ari ingingo yo kugomba kubicisha inzara, kubabuza ikintu cobafasha, maze babashire mu bihe bituma babura iyo bava n'iyo baja, maze batebe bavuge bati nta kundi reka dute twomoke dusubire mu gihugu twahunze. Ibi rero twagomba tuvyiyamirize cane. Ni ibintu bitandukanye cane n'ukubahiriza agateka kazi na muntu, na cane ingingo nk'iyi iratandukanye n'amasezerano mpuzamakungu igihugu ca Tanzania cateye ko umukono, amasezerano y'i Geneve 51 yubahiriza uburenganzira bw'impunzi, aho mu ngingo ya 20 n'izikurikira zivuga yuko impunzi zitezo kubahiriza mu burenganzira bwo kubaho mu bijanye n'ukwidegemvya, bakubahiriza amategeko y'igihugu n'umutekano w'igihugu. Muga ibindi vyose birekuriwe abatanzania, ni kuvuga yuko abarundi bari basanzwe babirekuriwe mu bisanzwe mu bijanye no kubaho neza. Ikindi naco iyi ngingo biraboneka yuko ari ingingo ije ikurikira ivyashikirijwe na guverinoma ya Tanzania yuko kwigenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi impunzi z'abarundi zose zizotahukanwa ku nguvu. Bikaboneka yuko iyi ngingo co kimwe n'ivyo vyamaze kuvugwa na leta ya Tanzania bihonya
guhonyanga ingingo ya 33 y'amasezerano y'i Geneve ya 51 abuza yuko igihugu cakiriye impunzi cohirahira ngo cirukana impunzi mu gihe biboneka yuko uko kwirukana impunzi bishobora gutuma umutekano wabo canke kwidegemvya bigeramirwa. Tugasaba rero yuko abategetsi ba Tanzania haba kuri ingingo yo kugara amasoko, haba kuri ingingo yo kugomba kwirukana abarundi ku nguvu ari ingingo zinyuranye n'amategeko, eka mbere tugasaba yuko ahubwo bahanira hagati y'akazi na muntu bofata icemezo c'ukwitwarira Tanzania kuko ibiriko biraba uno munsi biraboneka yuko Tanzania atakindi iriko irakora na kimwe atari guhonyanga uburenganzira bw'izi mpunzi. Isayi Batumunwa alias Kirandaranda n'umunywanyi w'umugambwe wa Agathon Rwasa CNL yanyurujwe haraheze hafi amezi abiri. Akaba yanyurujwe n'abantu batatu, muri bo babiri bari bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi, ubundi nawe yambaye umwambaro wo kwinonora imitsi. Uyo mugabo bakaba bamunyuruje bamukuye hafi yaho yari asanzwe aba muri zone Nyeshenza mu ntara ya Cibitoke. Akaba ari umwe mu banyurujwe mu kwezi kw'indwi isekeza ndondeza ryagize kwa matohoza. Kurikira Pacifique Nininahazwe arirongoye. Ukwezi n'inusu kurarangiye tawuzi irengero ry'umunywanyi w'umugambwe SNL yitwa Isayi Batumunwa batazira Kirandaranda yarajejwe kumenyekanisha uwo mugambwe mu ntara ya Cibitoke. Uyu rero Kirandaranda yafashwe kwigenekezo rya 22 kwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2019 afatirwa ku isoko ry'Inyeshenza muri komine Mugina aho mu ntara ya Cibitoke. Yafashwe n'abantu batatu, babiri bari yambaye impuzu za gisirikare n'uwundi yari yambaye impuzu zisanzwe, bikavugwa bose uko ari batatu ko ari abasirikare bakorera mu biro bikuru vya gisirikare vy'u Burundi. Bakaba baje bari mu modoka ya Prado yirabura y'ibiyo bitabona, baramufashe bamuterera muri iyo modoka, baca banaca no gufata ipikipiki yiwe yari yazindutse akoresha ahantu, hanyuma iyo modoka icifata ibarabara rya Bujumbura. Abakurikiranye imodoka bavuga ko yagiye gukata igeze ibubanza ahitwa Gihungwe. Guhera ico gihe rero ntawe urashira gukubita ijisho Isayi Kirandaranda, n'abategetsi b'u Burundi bose bari mu gacerere, nta urigera avuga kuri ico kibazo. Aha twamenyesha ko abajyango bagiye kumurondera baramubaza mu musitanteri wa komine Mugina, nawe akaba yagumye yemeza ko Kirandaranda yari mu minwe y'inzego z'umutekano, naho biruko izo nzego z'umutekano ntizirigera zisubira kwerekana Isayi Batumunwa batazira Kirandaranda. Twamenyesha kandi ko Isayi Batumunwa yari amaze igihe aronderwa cyane, turafise n'amajwi aho nyene ariko aratabaza avuga ko aronderwa n'abategetsi bo ngaho mu Cibitoke, bamwagiriza ko yoba afise ibigwanisho canke yuko yoba ari mu migwi ngo wigwanya ubutegetsi. Mwifatwa giwe kandi ikindi cyabonetse cyane nimbonera kure yari yagumye imukurikirana. Ikintu kindi cyane dutangaje mwifatwa rya Isayi Batumunwa nuko hakozwe ibintu bitari bigikorwa kuva mu mwaka wa 2018 aho inzego z'umutekano ziza zigafata umuntu, abantu bose barorera mu nyuma umuntu akabugwa irengero. Ubundi kuva mu mwaka uheze bari barahinduye umuntu imbere yo kumufata bamuhenda akaja nko mu kibanza bakamukuraho abantu bose babona, bakaja kumufatira mu kibanza atawushobora kumenya neza umuntu yamufashe uwo ari we. Ibi rero bikerekana ishavu n'inzigo afashe Kirandaranda bari bafise ku buryo bagira bati uko bigenda kose ategerezwa gufatwa. Hazuwe kuri uno wa mbere ibisigarira by'abantu babiri byatowe mu kigo c'ishirahamwe Metarusa mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba byashikirijwe na Patiri Niyonkuru Pascal aserukiye igisata c'amatohoza mu mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha CVR. Niyonkuru Pascal agasaba abajejwe intwaro mu ntara zose kurondera aho ahazohora hashingurwa na iteka ibisigarira by'abantu bitorwa hariho hose mu gihugu. Tumukurikire. Nkuko mubona igikorwa c'uno munsi ni nk'ikiza giherahezwe twari twaratanguye hagati mu kwezi kw'indwi, nko mu itariki 13, 14 na 15 niho twatangura kuronka inkuru yuko hano mu bigo vya Metarusa hariho ibisigarira vyabonetse vy'abantu. Hanyuma itariki 16 z'ukwezi kw'indwi tuja turaza kuraba, turabona ahantu habiri hari ibisigarira,
turi kumwe n'abari mu ntwaro eka n'abaraba ivy'ubutungane, hanyuma duca twiha ingingo yo kubanza guhagarika ico gikorwa c'uko bariko baraca umugende w'amazi. Niho twabandanye rero tubiganira tubona igikenewe ubwa mbere na mbere nuko ivyo bisigarira twovyegeranya tukabanza tukabibika ahantu kugira ngo nihagera bishobore guhambanwa iteka nk'uko ibwirizwa ry'umugwi CVR ubivuga. Rero uno munsi niho twahavuye duhashika, mwabonye ko twamaze kwegeranya ivyo mu ruhande rumwe, yabonetse ko ari umuntu umwe, ubu naho mubona ku rundi ruhande turiko turabandanya twegeranya ibindi navyo nyene twibaza ko ari ivy'umuntu umwe. Nuko rero iki gikorwa c'uno munsi giheze, tuza guca tugenda tubibikana iteka aho tubona bishoboka, mu gihe turindiriye aho twasavye mu ntwaro mu barongoye intara bose ko boturonderera aho twoza turabika ibisigarira vy'abantu bitowe mu ntara iyo ariyo yose. Uburoca tuvyegeranya tubijane aho tuba turabibika twebwe nyene muri uwo mugwi. Mu gusozera umunsi mukuru wo guhimbaza imyaka 25 ikigo Maison Shalom kimaze gikora ibirori vyatangujwe n'imisa yo gushimira Imana. Kambanda Antoine umusenyeri mukuru w'igisagara ca Kigali akaba yasavye abakristo bose kubaha kiremwa muntu. Inyuma y'inkuka y'imisa haratunganijwe ikiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami. Mu birori vyo guhimbaza imyaka 25 ikigo Maison Shalom kivutse. Ikigo Maison Shalom kikaba catunganije inkuka y'imisa kugira iki kigo gishimira Imana. Imisa ikaba yasomwe n'umusenyeri mukuru w'igisagara ca Kigali, Musenyeri Kambanda Antoine. Musenyeri Kambanda Antoine mu njiri yo kuri uyo munsi akaba yasiguye ko umuntu wari we wese yaremwe hari impamvu nyinshi zituma ategerezwa kubaha umuntu wari we wese. Ntituri twenyene muri kahise kacu, hariho nyene kahise ariko aradukoresha kugira ashobore gutwara ako kahise, yubire n'umwanya wo gushimira Imana ku vyo yadukoreye vyose. Nta muntu n'umwe yavutse abaho atampamvu. Umwana wese avuka akabaho nuko ari Imana yabishatse, kubera Imana irafise imigambi kuko ntiyaremye uwo mwana wayo atampamvu, nuko ifise umugambi. Igikorwa c'uwo yaremye mu buzima hamwe no mu mibano yaramuremye kugira agire ico amaze muri iyo kahise. Nico gituma umwe wese muri twebwe abagenzi abatumire namwe gwaruka rwa Maison Shalom, umwe wese arafise uruhara mu guharanira uburenganzira bwiwe. Une grande dignité devant Dieu. Inyuma y'inkuka y'imisa haciye hategurwa ikiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro aho nk'umushinga nahe Patrick Doron w'umubirigi atwara ishirahamwe Christian Solidarity International yasavye impunzi z'abarundi kuguma badata icizere. Et je me console quand je vois dans l'histoire de Maggie. Ndiremesha iyo ndavya kahise ka Maggie. Dufise intumbero zo kurengera ibintu vyose, ariko nta bubasha dufise, naho turi abanyaburayi nta bubasha dufise bwo kwicara. Dutegerezwa kuguma twanka ko ukwihebura vyiganza mu mitima yacu kuko turafise ubushobozi. Turafise imfashanyo nk'abantu bakorana n'ibihugu kugira turondere izindi nzira, na cane cane hategerezwa gushigwaho uburyo bwo gukoreramwo. Nka Bernard mu ijambo ryiwe hategerezwa gushigwaho ubutungane, budashizweho tuzoguma ducinyizwa. Dans ces systèmes, nous sommes encore plus démunis. Eka n'umupadiri ava mu gihugu ca Togo ariko asazwa akorera mu gihugu ca Centrafrique, Patiri Bernard Anani Kimvi akaba yashimiye cyane ikigo Maison Shalom mu bikorwa gikora cyo gufasha abantu bamerewe nabi, gutyo bikaba byanatumye ashinga ishirahamwe rifasha abantu bagowe muri Centrafrique. Qui veulent faire la même chose que nous. Abashaka gukora neza nkatwe, bashaka kubandanya nkatwe, jewe nari kumwe n'abantu bakomeye. Ubwa mbere batari bafise inumbero yo gufasha eka no gukingira agateka kazi na muntu, ariko narababonye bariko barakiza abantu. Narabonye abantu basanzwe mu bigwati mu makaritier t'abantu bakabanyegeza kugira nibicwe mu mashamba. Ndi umupadiri w'umukristo, namye mvuga ko ntegerezwa kwisunga Yezu Kristo ahantu hose. Dutegerezwa kugira umutima w'urukundo, umutima wo kwitangira abantu.
dutegezwa kwitanga n'umubiri wacu wose. Se sacrifier pour les autres, on doit pouvoir se donner tout entier. Muri ibi birori vyo gusozera umunsi mukuru wo guhimbaza imyaka 25 ikigo Maison Shalom kivutse, abashitsi bari batumiwe muri ibi birori bakaba bose barateye intege ikigo Maison Shalom mu bikorwa kibandanya gikora byo gufasha impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bijanye n'uburezi naho abanyeshuri bahejeje amashure yisumbuye bakwiye kwiga bagashika kure ntibizera amatongo kuko atera yaga. Ico gituma ugaruka rukwiye kwiga bagashika kure bakaronka impamya bushobozi abavyeyi babo batashoboye kuronka. Ivyo vyavuzwe na Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga amateka aho yari kabwira ugaruka rwo muri commune ya Mpanda kwatangura ishure kuri uyu wa mbere. Tumukurikire. Gwaruka bibondo mugiye gusubira ku mashure mumenye yuko mu gihe ca none tugezemwo ishure ari kirumara, diplome ari kirumara, kubera ko iby'amatongo bitera vyaga biragoye. Ari naco gituma Rwaruka turazi ko ngaha mu kiyaya biragoye cyane, ndabira ngaho muri commune ya Mpanda ingene bigora cyane ko abantu usanga batera intambwe ngo bige koko bagere kure. Umuntu akabona ko aronse urupapuro rwa A2 umengo araminuje. Aha rero turiko dutanga impanuro Rwaruka mushire kumwete mwige mushike kure, mwige muronke impamya bushobozi zigera kure izo abavyeyi banyu bataronse, mwebwe mwige muzironke. Abigeme nama ndababwira nti umugabo atazoguharika, umugabo atazoguta hanze mu mvura ni diplome. Mu bivugwa mu mahanga naho mu gihugu ca Afrika y'Epfo amashirahamwe yigenga hamwe n'amashirahamwe y'abakozi baratera ivyatsi ubwicanyi bw'abanyamahanga. Kuri uyu wa gatandatu bateguriye hamwe kuzogira urugendo rwo kwifatanya n'abahitanywe n'ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa. Ayo mashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike asaba leta kureka kugomba guhakana ko muri ico gihugu hari ubwicanyi buriko bukorerwa abanyamahanga. Abanyamahanga bakaba batanguye guhunga ico gihugu. Abanya-Nigeria 600 guhera kuri uyu wa gatatu bazosubizwa mu gihugu iwabo. Idonido y'inkuru na Thierry Bigirindavyi. Amashirahamwe yigenga bari kumwe n'amashirahamwe y'abaserukira abakozi mu gihugu ca Afrika y'Epfo bashinze urunani rumwe kugira biyamiriza ubwicanyi bukorerwa abanyamahanga buguma bwiyongera muri ico gihugu. Ayo mashirahamwe yatekereje n'urugendo rwo kwiyamiriza iryo bara kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka wa 2019. Abo bari mu mashirahamwe yigenga bagiriza inzego za leta kutemanga ko hariho ubwicanyi buriko bukorerwa abanyamahanga. Kukaba nkako mu itangazo ry'igipolisi c'ico gihugu bavuze ko ari ubwicanyi gusa, ariko ntibigeze bemera ko ari ubwicanyi buriko buhiga buhonga abanyamahanga. Abo mu mashirahamwe yigenga basaba ubutungane bwo muri ico gihugu kwikubita gashirwa kubita intaye mu gahanga umuntu wese yagize uruhara muri ubwo bwicanyi. Abarukiye muri abo mashirahamwe baragaragaza akababaro bafise kubona abantu bagwa mu muhorera abantu bato bato bariko bagwana n'ubuzima. Ku bwabo byose biva ku kuntu bukene buguma bugwira mu gihugu, abatagira akazi bakiyongera. Abanyamahanga kiretse gutabwa ku mwiko mu gusa nta ruhara na rumwe babifisemwo. Ubwo bwicanyi bugamije kumarira kwicuma abanyamahanga muri ico gihugu bukaba butahagaze. Kuko no kuri uwa mungu abantu babiri bagandaguwe bunyamaswa mu gisagara ca Johannesburg. Abantu 12 akaba ari bamaze guhitanwa n'ubwo bwicanyi kuva kuno kwezi kwa Nyakanga gutanguye. Igihugu ca Nigeria kiba kimaze gutangaza aho kigiye gutangura gutahukana abantu bacu. Guhera kuri uwa gatatu abantu 300 bava muri ico gihugu bakaba bazokurizwa indege basubijwe iwabo. Arakoze mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Ni kuri ino nkuru nyene dusozereye ano makuru twabateguriye tukaba tubashimiye ko mwayakurikiye naho ubutaha.